ego turagerageza gucubwenge mu minsi heze nka jewe nabona ko umuntu aja kuvugira kuri YouTube ujya mu n'umusitare umusazi numva sinumva nuko bibaho ivyo bintu mugabo ubunyu urabona ndabona intahe zanyu ndabona intahe zitekereje nyene zikuza umuntu nkuko wabikora urabona ivyo nibaza ko Olivier nibaza ko yagerageza Olivier nibaza ko yagerageza kuri kamera mugabo urumva kuri kamera rero nibutse ikiganiro twigeze kugira twe na Jeanne ivyo yanagize umusaseredoti atubwiye ati je ndakeneye ikiganiro muzogirana na Jeanne ku buzima mwabanyemwo ingene cette connexion iri hagati yanyu muze muyagira abantu mugire gute baje cyo kiganiro Jeanne apfuye ncyaciye cyafuye Amahoro beza b'Imana muriko muradukurikira kuri Axia Vibes TV iteka ryanje iteka ryawe iteka ryacu twese ukwemera kuvyara ubuzima neza na neza aha turi ni kuri Astotel hotel ivyifatamwo neza ifise service nziza yakira ingenzi neza ifise ikibanza cagutse ahantu hasa neza ntiworaba inkuru mbarirano irutwa niyo wiboneye nivyo muriko muri yabira namwe ego imbere ya kamera murabona abatumire dufise n'abatumire mumenyereye gose mu biganiro hano kuri Axia Vibes TV abo no kwita abakutsa kivi ba Axia Vibes TV reka rero tubanze tubidondorero twe n'aba batumire bacu turahera sinze ko mvuga ibubafu canke iburyo kuko je ndi mu kigo turabidondora duhere kwa mbere turamukije abakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje jewe ni mama nyishu kugira ngo niho ibyo koroha kugutoka ku mazina nisanganirwa Emeline nkaba nkorera mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge nkaba naratewe iteka n'Imana ntego iteka n'abavukanyi yo kuba umwe mu bakutsa kivi ba Axia Vibes TV. Murakoze cyane kuduha kanya mama nyishu. Turi kumwe kandi na Olivier Ntwari nande nkaba ndi umwe mu bakutsa kivi bino televiziyo yacu Axia Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu mu buzima bwa misi yose rero nkaba umufundi w'ibinyabwonko abandi bakavuga ngo ni informatician. Ega cyane Ntwari namwe mwakoze kuduha kano kanya turi kumwe kandi na murakoze cyane ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivaye naho muherereye bakunzi ba Axia Vibes TV jewe nitwa Akimana Anika nkaba ndi mukutsa kivi wa Axia Vibes TV mu buzima bwa misi yose nkorera mwishirahamwe ryo gutumatumanako amakuru bita Limited nkaba nubatse mfise abana babiri b'abahungu ego nitwa mama Héritier kaze mama Héritier wewe rero ndakubwire uzoba ba mwana kuko nanje mfise abana babiri b'abakobwa mbaye nditakambira nanje ni Edmo Kwizera nibereye mu kigo ndi kuri kamera ya Axia Vibes TV ego cyane uno musi rero bakunzi turifuza kubayagira kwidonido gingene ego cyane ego turafise ego cyane ego nundi muvukanyi hava duhamvya mukanya ego kuri no mugoroba rero kuri no musi canke umugani wa Anike bivana naho umwe wese akurikiranye kino kiganiro ari canke umwanya gikurikiraniye ko twatororokanye kugira ngo tubayagire
mwumve ihangiro rya televiziyo yacu gimbonesha kure yacu ya Axia Vibes TV. Axia Vibes TV niki mbega jambo Axia duhere kwa Anike risobanura iki? Axia Vibes risobanura iki ku bakunzi bino mbonesha kure yacu? Murakoze dumo Axia no kuvuga Axia ni ubuntu mukiteka mukigiriki umenga yego ni iteka n'ubuntu hanyuma vibes naho ni vibes nyene ibintu bishushe ibintu bimeze neza ego televiziyo ego nakazina nyene twiyumviriye kugira ngo ino mbonesha kure yacu ariyo yanyu umuntu wese akurikiranye ibiyica ko yumve ko hawe iteka yumve ko kunzwe yumve ko yiyumviriwe yumve yuko hawe ikaze ego nakantu twiyumviriye gatuma abakunzi bacu biyumva. Murakoze cyane Anike, mwebwe muri mu batanguranye n'ibiganiro vya Axia kuko ndibuka naje nabahambije natanguye kuza ndabakurikirana nazo ndababone ndabarabira kure mu nyuma ndaheza ndabahambye. Mwotubwira mu ncamake iciyumviro cyo kugira ngo inombonesha kure itangure cyo bacaje gute? Inombonesha kure yacu nk'abatuzi badukurikirana batuzi bari bamaze kutubona kera tukiri bato twiga muri za kaminuza, abenshi niho twahuriye mu bisabisho mu masabamana mu bikorwa by'urukundo, abenshi niho twahuriye. Hanyuma rero twari kumwe n'umusaseredoti witwa Patiri Inyasi Nkurunziza niyo yatuje imbere akadufasha muri ibyo bisabisho, ubutumwa nyene akabudufasha kubutunganya. Hanyuma araheza aragenda mu mahanga mugabo tugumana hafi nabo twiganye abo twabanye mu bwo butumwa bagiye mu mahanga tukaguma tuganira. Hama rero nawe araheza aradupartage ico cifuzo yuko yifuza ko tuguma twegeranye, yifuza ko tuguma ibyo bikorwa twakoze bitugarukira ngaho, uwo mutima w'urukundo twahakuye, uwo mutima wo kwiyumvira abandi, uwo mutima wo gushigikirana, uwo mutima wo kurondera ijuru, kuko ibyo byose twabikora mu kurondera ijuru, ko bitugarukira ngaho. Ati rero ndafise ico cifuzo cyane cyane rero igihe yakwiza imyaka 20 y'ubutumwa, imyaka 20 y'ubusaseredoti, aheza atubwira ati jewe ca cifuzo c'uko hoba imbonesha kure urubuga duhuza, urubuga tuza turacishako ibyiza tukabisangiza abandi bavukanyi. Ati cobaho kikaba kizima kikava mu vyiyumviro kikaja habona. Nuko rero iyo mbonesha kure yavutse turaheza turegerana ko umutahe munini twari dufise ko ariko kumenyana ariko kuba tuzi aba n'aba kuba turi hamwe rero turaheza rero tuja hamwe iyo mbonesha kure turaheza turayivyara. Novuga nti ngewe muri iyo minsi twari tuyibunge turaheza turayivyara iraja habona kirabikiri concret kuva mu byiyumviro byacu kuja hanze. Murakoze cyane, reka tugende kwa Ntwari nawe nyene ari mu bantu nataguye kubona kare kuri no mbonesha kure. Sinzi ko namwe mwoba mwatanguranye nayo Olivier. Novuga nti umwanya umwe ego undi mwanya oya. Bidusigurire tunyugwe. Televiziyo ikiciyumvirwa novuga jewe sinari bwabahambye ariko narahavuye ndabahambya cyane cyane mu gisata c'ubuhinga byo guhinyanyura buke naho ntari umuhinyanyuzi wa bose, narahavuye ndabahambye. Ariko nsubira inyuma nk'uko mwari ko murabaza Anike, aho hambere turi muri za kaminuza hari izo twahora twita ababikurikirana ngo radio Mekajane ngo canke radio interuniversitaire. Jewe Mekajane sinari bwayikoreremwo, mugabo tuvuze radio interuniversitaire twarigisha amateme tugatanga inyigisho ducishije mu nkuru z'ikiwami. Urumva ko ico gihe yari radio, rero yahavuye irakura iraba televiziyo ngira no mu kunyiyumvira kugira nze kubahambya nico cari. Rero no munsi novuga nti kuba ihari ni iciyumviro kitavutse mu mwaka wa 2024 cari gisanzwe kihari, mugabo tubandanya twagura no munsi hongera ngo dushobora gushiramo n'ibindi
hageze ibyo kwiteza imbere. Murakoze. Olivier, none muvuze ko mwahavuye muyihambya ariko ntimwacerewe cyane uko ndabyumva koko, cyane cyane ko muri no mu bahinga mu basanzwe bafise utunosiyo ku bijyanye n'ubuhinga. None ubutumwa bw'inombonesha kure ubona bumeze gute, buroroha kuranguka cyane ko ari nshasha? Bavuga ngo umuhini mushasha tera amabavu, ku batazi imigani bari hanga. Ibintu iyo bigitangura ntibiba byoroshe, sinovuga ko ubutumwa bworoshe. Kuba bimenyereye ashobora kugira ati nta mikoro nk'ubuye babona mfise turiko turagira mikoro cravate nk'ukunye, ariko iyo bija hose turi ku kigo. Ubutumwa sinovuga ngo biroroshe, hageze guhinyanyura ko ufise imashini igezweho yo kubikoresha, hageze kuri kamera ishobora kuzana amayimaje asa n'amavuta, naho no munsi yo bariko barara basa neza, ntabwo biba byoroshe. Mugabo novuga ni naho nabahambirije mu nzira sinacerewe cyane, cyo ituma nayo navuze nti umwanya umwe gundi mwanya oya, mu kuvyumvira ntitwari kumwe. Mugabo bimaze gutangura ibiganiro byinshi bitari bike, ndi mu bafashije kugira ngo bije ko canke twiyumvira ukuntu byoja. Ego. None inombonesha kuri maze igihe kingana gute iri ku kivi? Tugiye guharura amezi 8 yobaburamwo nk'imisi 2. Yatanguye ryari neza na neza? Mu kwezi kwa kabiri tariki 13 ntihenze niho haje ikiganiro ca mbere. Uno munsi turi tariki 9, hasigaye imisi 4 kwize amezi 9, burumva ko yakuze. Ni ataye. Ego cyane. Anike, none mbujya mwavuze yuko inombonesha kure ishingiye kukubaka iteka rya muntu. Muri ko muraraba ikiringo c'amezi 8 imaze iriko irashikiriza ibiganiro, birahurumbirwa? Mbega ababihurumbira hari ntaye babashingira bakabamenyesha yuko inombonesha kure hari kirikira bafasha? Yego, merci. Ibiganiro ko bihurumbirwa turaba cyane bimwe bita ngo ama views. Ico ni cyambere kishaka kutwereka yuko ikiganiro cahurumbiwe, neza tukaraba twabona ko abana turavye ibitigiri, twabona ko ibiganiro byaraba. Hanyuma n'ababiraba baraheza bakatubwira, hari abagaruka bakatubarira ati iki kiganiro mwagize na naka cara twubatse bakarorera rero nk'ibiganiro duha dushira ko vy'ingwara, hari ikiganiro kigeze guca ko c'ingwara amagara y'umutwe, santé mentale. Batubwiye bati vyo make ikiganiro cari kimeze neza, caradufashije cyane kumenya yuko umuntu ataba yasaze kandi bishobora gukira n'iki. Naguciriyemo naciye nsanga umenga ndi ku rugendo je. Ikiganiro umuvukanyi Emeline yigeze kutugirira tubwira ngene yabaye mama nyishu. Ico kiganiro je narose abapfukanyi bangahe bambye ati n'ukuri twararyohewe kubona umuntu afise umutima w'urukundo nk'urya, ashobora gukunda umwana atibarutse mbwa akamukunda nk'uwo yibarutse, ati kuko benshi turarondera abana ngana tuzi ko hari abandi bana nabo barondera abavyeyi. Yego. Ati yoba yase nk'utanga inyishu ku bibazo vy'abana, kuko ari abaganga ubasigaye bagira ibintu umuvyeyi akashobora kwibungenga n'atamushinga naho baba babonanye, cyangwa umwana bakavuka mu vyuma bakabatoreye inyishu abavyeyi batagira abana. Ngaho umwana umva ntushaka kumuremera umuvyeyi, ntushaka kumufata umuvyeyi ngo umukuze mu vyuma. Nuvuga hategeza kubaho abantu b'urukundo bagenda vers abo bana bakabatora. Ego nukuvuga rero nganzo ku kibazo wambajije, ibiganiro vyacu birarabwa, birahurumbi, kandi n'abantu baragaruka katubwira ko byabafashije, byabagiriye neza, hari aho byabakuye naho byabashikana. Uruno musi uriko uraraba urugero bikurikiranwa ibiganiro vyacu mubona ruhagije? Sinovuga ko ruhagije cyane, hariho intambwe tugishaka gushika. Cyo gituma n'ubu tuguma duhamagarira abanywanyi bacu, abanywanyi ba Axia Vibes TV kugira sabone.
kuyabonesha ariko tubanze dushimire n'abamaze Ego. kwiyabonesha baturabira ibiganiro uno mwanya n'umwanya muba mufise nk'abanywanyi mubona neza na neza mufise kuri no mbonesha kure bangana gute? na 380 gutyo? na 40 Ego. Yosura karaba neza mugabo igihumbi biguma bihinduka ku mwanya bararenga gukora ivyankebuye turashimiye cyane turashimiye kuko ni grâce à eux ibiganiro byacu biko birarabwa waruvuze ati eske rurahagije niturashika aho twifuza cyo tuma tubahamagarira kuguma bagira amasabone kuguma baraba ibiganiro byacu du début à la fin bazape zapinga tubona aconze kimwe akumviriza umunota umwe agafyenda kindi oya acumvize cyose uko ikiganiro kimwe cyose kiri unique gifise impanuro zacu gifise inyigisho zacu baraba ibiganiro byose hama bazi baratubwira n'amakommentaire en commentaire atubwira ati iki kintu nagishimye iki kintu camfashije iki kintu ngonagura iki ego na cyane bakakomanta mwiteka pana bya bindi nkunda kubona ku macana mwamwe batukana kuko gutukana burya siyo solution nateka bitanu oya nateka kandi nuwatukanye nibiheza ngo bimukuze na gatoyi uretse yuko bimusambura murakoze cyane Anike na Olivier mutubwiye ido nido gingene ubutumwa bwa Action Vibes TV bwatanguye reka tugendera kwa Emeline wewe ngira ngo tuza ku vuga ibiri ku rugero rumwe kuko dusa nk'abatanguriye rimwe ikivi. Emeline ndabasumbye nawe ego cyane urabitubwiye wewe Emeline watanguye kuba apana kuba umunywanyi kuba umukutsa kivi wa Action Vibes TV gari nibwira ngo ni vuba atari vuba ego nkuko Olivier hanze vuba sinashaka kuvuga ego na oya kubera kuba umukutsa kivi hari kuba umukutsa kivi mu byiyumviro hari kuba umukutsa kivi mu gisabisho ubu buryo ubona buriya ego ariko kuboneka ni vuba cyane nibaza ko atari kera ni vuba kuko natanguye kuboneka nk'umutumire kandi muri jewe sinumva by'ukuri ko nzoza kuba umukutsa mugabo Anike yarambwiye ati ndabisigura kubera yuko jewe ndakabijya muri mwebwe ndakabijya muri mwebwe kubera babivuze Anike na Olivier hariho ahandi hantu bari barahuriye hariho ibindi bikorwa bari barasangiye hariho ibyiyumviro nibaza ngo shemi gufatana urugendo urugendo yaramaze gufatana alors jewe naho ngira ngo hoba harimo umweranzi cyangwa nanjye narinzi mugabo ntibwari muri ubwo buryo rero jewe navuze ngo ndabasumbya kubera yuko nibwira ngo hari uwatwaye iyo nda imyaka myinshi cyane imyaka myinshi cyane Anike yavuze ku bijyanye na patiri patiya numva ngo murancokoje mugabo numva nanjye nabyiyumviriye ko ibintu ntari bwiyumviye mugabo niyumviriye kuri iki kiganiro nsanga iki kiganiro cyaje hageze kandi gikenewe kubera yuko hari igihe tutabwira abantu ibyo twategerezwa kubabwira mu mwanya mwiza ugaca usanga bivyaye ibindi bintu rero ngo ni iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu nagenda babwire yuko kuba muri mwebwe jewe hari iteka ryanje nagarukanye yego uti guterere nibyo nagomba sigura jewe patiri numuvuka hama nukuvuga jewe ndamuzi atitwa Inyasi yitwa ndabatera inkuru ikintu ca mbere n'ubu ntarakira
Yinjira mu mutwe. kandi nibaza kwinjira ryari nibaza ngo nawe nyene nta vyatsi mugabo jewe gushika uyu munsi mvuze inyasi ndarivuga ku bantu nzi ko ninavuga Renine bibagora kumushikira uwo muntu mvuze mugabo franchement inyasi byaraye uko urumva jewe ndamuzi ari Renine hari ni Renine wa wundi twakura ni Renine wa wundi twasangiye ubugari ni Renine wa wundi twasangiye amakosa mwa hamwe utaha abavyeyi bakabatera igitsure bakagira gute ni kuvuga ni wa muntu musangiye histoire wa wundi agira igice cy'ubuzima bwawe karansi ako karansi rero urumva kumwita inyasi nibaza ko nawe ntabyo nawe bwamubwiye byarangoye pour des raisons nyinshi cyane ariko kandi reka ndanazivugemwo zikeyi navuze nti jewe kuba ndi kumwe namwe byanasubije iteka ni ukuvuga yagiye kuba inyasi mu mwanya nanjye nari nkeneye Renine sinzi ko ivyo bintu byumvikana je ntabyo ntahura neza sinzi ariko Anike yodufasha arazi iyo inyasi ryavuye wewe wari ukeneye Renine je nari nkeneye Renine hama muri ico gihe acaja kuba inyasi nanje shaka Renine Je nyerageje gutahura nuvuga yagiye kwihebera Imana we wari ukimukeneye ko mon frère auprès de toi hama urumva Anike aravuze neza rero urumva yagiye kwihebera Imana d'abord atangishije inama atambariye ni kosa ryambere arabyumva twarabivuganye ko akwemera ese yisigura icara agenda kandi twabivuganye reka twaratevye inyuma y'imyaka myinshi cyane nicyo gituma niteka kuyaga niteka kuvugana niteka kuba uri umuntu akuze kubwira umwana urabona kenshi yari igihe twibwira ngo je ndakuze ugasanga umwana ukibwira ngo ntavyo atahura ibyo bintu rimwe ubwo ugasanga ahubwo arabitahura cane gusumba ugasanga rero iyo muganira byari kuba ukundi rero urumva yagiye kuba inyasi jewe nari nkeneye Renine ati gute kumva nababwiye jewe nari nitwa ngo ndi mukuru mugabo we kuko urumva ntiyari yavuye mu nda ya mama mugabo yari musaza wanje mukuru un grand frère ico gihe rero agiye mu gipatiri twari duhejeje kubura mama donc niho nari nkeneye ahubwo wa mu grand frère hanyuma aracakora nikosa agenda yatanambwiye urumva je ni retrouver yaragiye muri ivyo bintu by'abapatiri donc bica biba ibintu byinshi ni kuvuga ngo sinigeze ndavyakira hama rero acakora irindi kosa aca yihebera Imana acaja gusuiva aba araguheba urumva yama muri ivyo kuko ndavyibuka umunsi umwe ndi mu Nyakabiga umva deja nari narashavuye kandi pe shavu ryinshi gose bari baramubitse mu jambo rimwe oya nari naramushize ahantu genre celui-là c'est comme s'il est mort donc ni nk'uwapfuye hamwe utibuka ko uwo muntu kandi rero ari mu seminari nkaja kumuraba ko nanje nari gitega ku ishuri ngira ngo yabone umengo nyene ndahari bwa urumva nari fise iyo nzira niryo shavu rirenze hama ndi mu Nyakabiga rero umunsi umwe nza numva ndahantu ngo yo hacaza umva nyene hajya wicaye mu bandi bana ngo yo go basha ngo twarose umupati oya umupatiri ngo umwana mwiza ngo atwitaho ngo dukurikirana ngo yigisha neza ni tiyantiya donc aritaho abantu bose ku buryo abanyagahinga bose baza bavuga ko baronse nuko twebwe alors que nanje nari ndamukeneye nari nkeneye kumubwira nari fise vyinshi cyane numva no mubwira ndibuka ko naravyo umukobwa ni uri sûr ko uri kuravuga ni wa wundi genre bigeze ngaho sha donc rero kubana namwe byasubije iteka kuko urumva nagumanye ishavu uwo mwanya munini nibwira ngo ari naco gituma kwakira inyasi byangoye kandi gushika n'ubupe uretse ko nanje umuntu arakura agafata
izindi direction hama hakabamo gutahura ama aussi twaragirana ikiganiro nawe turagera ahantu ho kuvugana murasubiza hamwe hama kandi icyanyoheye nuko urumva jewe nahavuye ntagisengera muri katolika ndavyibuka umunsi ambwira ngo duhure narifise amakenga vi jewe aho ngeze vi nawe icari nkavuga nti uyu muntu turaganira numva andi kure ndavyibuka ko namubwiye nti okay ico gihe sindi disponible ni mugabo après nzoraba niba bukiri ngaha nzoza kandi byansaba ko ni déplacer nkava ngaha hama ndasenga Imana ndavuga ngo Mana niba vy'ukuri ari igihe cyo kuko urumva ico gihe nari nkimushavuriye twari bwavuga nimba vy'ukuri iyi rencontre ikenewe iri bénéfique kukazi bamuruhusha donc nkinkonje bitagoranye hanyuma kandi Imana urabona ko atatike mfise uyeranje donc iti la iraza kuba sinye yuko ibyo bintu biza kuva mu ikintu ego hama rero ndamushikiriye nasanze atari ware nine twakuranye nasanze atari ware nine nzi sanga n'undi muntu namubonye gutya ndamubona mwirindi shusho muri jewe numva gushima Imana kuko nasanze yarabaye uwundi muntu yarahuye na Kristo koko ikindi kintu numva gushima Imana ndashima Imana rero yuko dushoboye kuvuga kubona n'uwo mwanya wo kuganira hama ikintu cantangaje kandi n'ubwira kintangaje urabona ubunya hariho ibintu by'amadini umuntu mwavukana mugakubera yuko bibaye guca ugasanga ni mujije ugasanga ni mugikundana ugasanga ni mukiyaga yarantahuye uko je ntavyibaza aranyakira uko ntavyibaza nuruko kuntu usigaye wimereye ego hama icyantangaje nuko yambwiye ngo nitwaheza twafashe science y'ukuganira nakubwiye twari tubifise byo kuvuga arambwira ngo turasenga ntago muvuge none duhava dusenga niyatera irozari duhava dusenga gute duhava tuganira donc tuvyorienta gute ariko nukuri twagize isengesho kandi ndazi ko Imana twagize isengesho ryiza twagize ibihe byiza amaca aratangara ingene b'abantu babiri bashoboye guhuza bashoboye kugira iryo sengesho urumva naho inyasi ntarajyakirana jewe bigoye urumva rero nariko ndabisigura kugira ngo mwumve ingene kubana namwe ari iteka kuko abantu bose yakotwaye muri uwo mwanya urumva vous êtes le fruit de même malheur donc sinashobora kubakunda sinashobora kubangira uwo ngo mwebwe mwariko mutwara twagutwaye urukundo umuntu urukundo yogukunze yokunze umuryango pardon Olivier raba muhe agafana ko kumuhoza amarira urumva rero mwatwaye ibintu byinshi ku buryo kubakira byari bigoye nukuri uko nukuri rero mvuze umuntu wese bahuye muri ico gihe navuga nti no wewe tuyayise que mon jour urumva mwumva nyene sindakwakiriye nkumva nyene ku buryo rero umunsi atangura kumbwira ibya Axia namwumviriza ni meitifu tegeza kumusaba none bajya abantu jewe duhuriye hehe kuko mwebwe urafise ikiba donc kibahuza igisabisho ibikorwa vous avez des projets hariho harmonie mwabanyemwo ngabo jewe deja turiko turagira ivyo bindi byo gusubira kandi kwitora kwiyunga none bajya abantu jewe ufete tuzohurira koki ndavyibuka ko nagize amakenga muri jewe kuko bwa mbere naje nk'umutumire nkumva nibisanzwe kuza nk'umutumire hama nagaruka nk'umutumire mugabo yambwiye ati kuri ndagusavye ube mu bakutsa mugabo kandi n'ubwa mbere nk'umutumire ndamubaza nti uri sure ajya abantu none ko bakubita igisabisho co kintu hama jewe ukawubizi ingene bimeze none uri sure niyo nyishu yampaye ariko urumva si bisanzwe si bisanzwe si misi yose abo bantu bahura ngo bagire igikorwa basangiye biyumvane mu nico gutuma nababwiye nti jewe nasubiranye iteka ryanje acarambwira ati ubwo rukundo tuba dufise ubwo rukundo bwo kumva yuko atugo twese
turutegwa n'Imana imwe dusaba Imana imwe jewe nibaza ko atakibazo aranyubahura ngabona je n'amakenga Nje n'amakenga kuko urumva hari ibintu byinshi bituma ntabakira vyihuse nje n'amakenga rero ndabashimiye ko mwanyikiriye ndabashimiye ko mwanteye iryo teka ryo kubana namwe hama nkumva aussi que mukama niwe yari yashatse nyine ko dusangira uriya muntu rero jewe ubu byasubije iteka parce que uretse ko twari twaravuganye urabona handi muvugana n'umuntu mugabo ukumva umengo uracari inyuma ya monde yiwe inyuma cyane ya monde yiwe kumva mbere n'ibintu vyiwe ukeneye kudura byumva kure juste kugira ngo ntukomereke ntugire uwo muntu ntumukumbure uwo muntu ntunamwiyumvire rero nibwira ngo Axia yatumye nsubira kubana n'umuvukanyi Ego cyane murakoze cyane Emeline turaza kugaruka reka tubanze twakire uwundi mukutsa kivi wa Axia Vibes TV umwe twababwira yari mu nzira ariko arikazanura za murabona yuko yari karavyambarira ikiganiro yagihaye iteka gose nivyo mwibonera kaze rero mwidondora abakunzi ba Axia Ego nispa Nemeyimana Jean d'Arc nkabandi mukutsa kivi kuri Axia Vibes TV murakoze cyane kunyakira ego Jeanne mwebwe muri mu batanguranye na Axia Vibes TV ego cyane baratanguranye ego batubwiye Anike na Olivier batubwiye ingene iciyumviro cavutse ingene cibungenzwe kuva kera mbere gitangura mu tuntu dusa nk'utugenegene mugabo buke ego umukama gaheza akavyaramwe ikintu gikomeye nk'uku kandi baduciriye ku ncamake baratubwira ingene ibiganiro biriko biragenda kuri uno munsi ariko kandi nawe ikibazo ciwawe kiriho agomba ndakubaza uno munsi ubutumwa bwo kumenyesha amakuru mu binyamakuru ivyo ari byo byose birasaba uburyo inombonesha kure yanyu inombonesha kure yacu ikaba imaze amezi 8 ico kintu kiroroha burya ibijanye n'uburyo biraheza ngo vyorohe kugira ngo biganiro bigende nkuko vyotegerejwe kugenda urakoze cyane kuri icyo kibazo mbajije Edmond ikintu cyose iyo kiriko kiratangura kiragoye urabizi ntango yamigora ico uburyo buva muri twebwe na twebwe atanini yaturagera mugabo kubera ari ikintu twagiyemo dushaka kandi twibaza ko kizogirira akamaro abantu benshi kubera ni televiziyo iha umuntu akanya ihiteka umuntu kugira ngo nawe ashobore kugira icyo ashikirije kugira urabona nka Emeline barashinga intahe abandi bagashinga intahe izo ntahe zikubaka abantu ibyo rero turakomeza mugabo icerekeranye n'uburyo nk'uko ari cyo warumbajije naho mpereye gushura ku bindi ico nticoroha ni intango nayo urabizi yamigora rero turagwana dukura muri twebwe nyene arico gituma nagomba gutumirira abaturaba ndabashimira ubwa mbere nongera ndabatumirira kubandanya muraba kugira ngo ubwo buryo buze buraboneka hama dushobore kubandanya tugira ibiganiro kenshi murabona hariho ivyo tuzana tugashira ku mwanya watevye tubishira ku mwanya watevye kubera tuba twagowe n'ubwo buryo tukagorwa n'umwanya tukagorwa n'ibintu byinshi bitandukanye ariko uko tuzoza turatera intambwe uko tuzoza turamenyereza niko bizoza biraza bikaheza bikagenda neza murakoze cyane Jeanne d'Arc umuvuduko w'ingene ibiganiro muriko murabitunganya kuri Axia Vibes TV wowe urawushima sindawushima gose ntituragera aho twifuza mugabo turiko turagerageza gukora kinyamwuga kugira ngo turabe ko twoshobora kugira umuvuduko mwiza kugira ngo ntihagire abatwumviriza baba bamenyereye ko dushiraho ikiganiro hama bakaza bakakibura canke ugasanga tukizanye kugishira ku mwanya watevye ariko turiko turagerageza kugwana kugira ngo dushobore gushiraho ibiganiro ku mwanya kandi tubishireho bigikorwa bigifise akanovera tutaratakaza akanya turiko turagerageza gose turizeye ko mu minsi iri imbere ata muntu azosubira kwidoga canke atawuzosubira kubura ibiganiro tuzobishirako ku mwanya wavyo umwanya ukwiye Olivier mbega inombonesha kure yanyu hari abashobora kuba bamaze kuba bayitumako kugira ngo bamenyekanishe ibikorwa byabo biriko biraranguka canke ego cyane no televiziyo yacu iramaze kuronka abayisaba kugira ngo imenyekanishe ibikorwa bariko barategura
aho novuga nk'ibikorwa by'amakorale, hari amakorale atari make tumaze kwakira hano kuri ino televiziyo, tukabagirisha ibiganiro ndetse tukagenda no mu makonsere yabo kugira ngo tumenyekanishe ibintu byabo. Novuga nti abatwitura si amakorale gusa, hari n'uba yumva yoshinga intahe, hari intahe nyinshi mumaze kubona zica kuri ino televiziyo kandi inkoramutimaga zubaka ziramaze kuboneka zitari nke, kandi n'ubu tuzobandanya tubakira. Ahubwo rero mboneho n'akanya ko kubatumira kugira ngo umuntu wese yumva afise icyo ashikiriza, yaba intahe, yaba ayo makorale, byaba n'ibikorwa byo kwiteza imbere, byaba ibikorwa by'ugwaruka amahwaniro, byaba iby'ubutumwa naho nyene, ukuntu bariko baramenyekanisha inkuru nziza ya Yezu Kristu, bazoduhamagara. Turaza kubaha amanimero mu mpera ya kino kiganiro kugira ngo uzotwitura tuzobanguke uko tuzoba tubishoboye. Ndatumirira rero ko boguma baraba ibiganiro by'ino televiziyo, atari kubiraba gusa ariko kandi numva yoza gutanga ikiganiro cyubaka imitima y'abantu. Turamuhaye ikaze, tuzomwakira. Murakoze cyane Olivier. Kuri no mbonesha kure ngiye ko ndamwunganira, ndashaka kuvuga yuko nta muntu n'umwe akumiriwe kuri no mbonesha kure yacu. Umuntu wese arahawe ikaze aze ko ari umenyekanisha ibyo nk'uko Olivier yabivuze, gusa uwo tutemerera ni wa wundi aza tukana, azavuga ibintu byo gutyoza canke ibyo bitubaka. Twe televiziyo yacu ni iteka umuntu, rero ari umuntu wese afite icyo ashikiriza aho iteka umuntu, uwo wese arahawe ikaze, idini iryo ari ryo ryose, umugwi uwo ari wo wose, ubutumwa ubwo ari bwo bwose arimo, tuzoheza tumufashe kumenyekanisha ibintu vyiwe, gutyo iteka ryiwe ribandanye ryiyubaka. Mwakoze. Koze cyane. Rero je ndumva nogaruka kwa Emeline Sanganirwa cyane. Emeline wewe uri mu baje mu nyuma, reka rero tugukamishe tuganirire. Tugukamishe ugire rattrapage. Ego. None Emeline, wewe ni gihi wumva cyakubakuye ukavuga uti je ndumva ko no hambye bajya bavukanye hambavu, mwavuze yuko mwumva umenga hambavu yuko mudushapfuriye ko twagutwaye musaza wawe urukundo yogukunze akarukunda twebwe canke akaza kurusabikanya na twebwe ugacuzura ronkuru sinzi urudakwiye canke urugabanije. Donc umwanya umukenereye ko ntumuronke kubera ko twamufatiriye. Uravuga kandi uti ntidusangiye ukwemera koko. Bamwe n'abakatolika ati mbemwe tuzohuza gute, bizogenda gute, ariko impera n'imperuka waraje tu none wabaye convaincu bije gute? Nagaki uvuga ati karankoze ko ndavuga ati je ndumva ko no hamvye bajya bavukanye tugasangira urugendo. Urumva ubundi twebwe navuze ntari twita bitoyi, ubwo bikaba ari binini, kandi burya Imana irazi ikintu cyose kibereye no mu mwanya wacu. Novuga nabivuze neza, navuze nti Axia yaransubije iteka jewe. Nukuvuga ngo ego twaraganiriye n'ivyo, ego nanje mu bikorwa nagiye ndajamwo, kuko we yabwiye ati twebwe turabapatiri birapfuma timwe murabarayike sasa. Nukuvuga ngo je nawe nibaza ko turatahurana, ubu aho tugeze turatahurana cyane. Muri Bible yaravuze ngo Yesu yadi ngo data na mama ni, nukuvuga ngo umva nageze igihe cyo gutahura. Donc numuhamagaro wiwe, burya umuntu wese twebwe ngaha twisanga turiho, mugabo muri plan divin, mu mugambi w'Imana. Imana ikikwiyumvira ibizi gitumi kuremye, ibizi n'icuje gukora. Nukuvuga ngo rero jewe ndatahura yuko ico yahamagariwe gukora nico nyene. Nico nyene, kandi suka twase, suka dushize kure, gusa ni ari mu muhamagaro wiwe. Nagiye kubitahura kubera ko nanje ndi mu muhamagaro wanje, nanje nirutwuva hari ibyo nkorera abandi, nakoreye abandi benshi kandi batoyi banje ntabakoreye cyangwa ntazona bakorera par exemple.
ugasanga hariho nk'umuntu nikoreye hariho nk'umuntu nsengera hariho nk'umuntu niyumvira ko ariko wa mutoyi wanje nkasanga kuko urumva quelque part umwe wese arafise uw'Imana yamuzaniye mu buzima rero umva ubwa mbere ibyo narabitahuye umva ibyo umaze kubitahura bica bikuremurura kakajaruzi na ryashavu bikagenda birahera akasigara uvuga ati bon mwarahiriwe reste à savoir ko muhamuzi ko mwahiriwe ko mwamufise umuntu quelque part uyo muntu mwamufise urumva c'est dommage uyu muntu yo mumufise mwumva umengo c'est pour hati nibisanzwe ariko burya uwari amufise akamutaka navuga ati erega ari umuntu natakaje rero urumva ico carabaye ikintu ca mbere kindemurura kinanyubahura hama ndabajemwo urumva ko janganye jewe ni kuvuga kwa kwiyubaka kwa kuba muri bwa buzima bwa wa musaza wanje narisa nk'uri nyuma yabwo ndabirimwo de toutes les façons ntibikimera kwa kundi nihorera kubera ko nanje ndamushavuri nawe agahora parce que atamwanya afise ni kuvuga ngo noneho rero tukisanga ahubwo turi hariya amanyira ngo muvugana ari wapfuye kuko n'uwabyaye sindamurondera mvugana okay ça c'est quoi bya bindi urondera umuntu ati naka yarapfuye ugasiga message ati nushaka uzoyibona kwa urumva rero jewe janganye deja donc ni ukuvuga ngo wa musaza wanje ndumva ko namuko twuzi hanyuma ikindi kintu Axia iramfasha gusohora sinovuga ngo indoto zanje iramfasha gusohora umugambi wanje kubera yuko hariho abantu benshi jewe ndatandukanye n'abandi bantu jewe naratahuye ko ubuzima bwanje naciyemwo hariho umuntu ushobora gusohoka yego cyane ari nk'abakristo numva turavuga aramba rero n'indirimbo barimo ngo mana ya Daniel ngo ya Isaka na Yakobo pourquoi pas mon Dieu parce que ijambo ry'Imana rivuga ngo uko yarari nuno musinikari alors hariho ibintu ducamo atari uko Imana itwase atari uko Imana yaduhevye ahubwo ishaka yuko ni waheza kubicamo ugakomera ukomeza abantu rero umva Axia impa akaryo ko gukomeza abandi impa akaryo ko gutanga nanje ivyo mfise kandi bitangiye ni kuvuga bitangira mu nzu kumva ko ndabitangiye muhira kumva ku buryo ko hariho nk'ivyo muramvuga ndavuga ndazi ko n'aka kantu mbanara hari igihe jenye numva ahandi barakubwira bati ikiganiro kuri no abantu benshi bakambaza ati umwana ibiki ivyo nkabivuga ubwo rero nk'utuntu uba waragumanye ukumva umengo urakezita kudutanga mugabo numva umengo muri Axia ni mwacu ubwenge nitwakura ni bukebuke iyo nishatse kuvuga ngo ni mwacu ubwenge ça veut dire umuntu mwa muri kumwe mugabo n'ubuzi c'est pour combien de temps donc uwo muntu tuzogumana iminsi ngayo uwo muntu ari ukanyaganya n'amuti alors narimvuze ngo ni mwacu ubwenge mumfashe kugira ngo ibindimo ndabisohora kandi ndabitanga atari uko nshaka kwiyamamaza cyangwa kwigira publicité ariko nshaka gufasha abantu kadutume ntwari azatubera intwari basha ntwari urazigaye murine siko turagerageza gukubwira mu minsi iheze nka jewe nabona ko nkaja kuvugira kuri YouTube ujya mu n'umustare umusazi numva nuko bibaho ivyo bintu mugabo ubunyu urabona ndabona intahe zanyu ndabona intahe zitekereje nyene zikuze umuntu nkuko wabikora bivuga rero urakoze kuri ico uvuze n'abandi bafise intahe bumva yoshobora gufasha uwundi yoshobora gukuza umuntu nkuko babivuze hariho ikintu umuntu avuga igisige gutyo uwundi rero abo bantu rero nabone badutera iryo teka baze bazishikirize ndibaza ko nanike kuri YouTube bitari ibintu byari byoroshe Olivier nibaza ko Olivier nibaza ko yagerageza kuri kamera kuri kamera rero nibutse ikiganiro twigeze kugira twe na Jeanne ibyo yanagize umusaseredoti atubwiye ati bon je ndakeneye ikiganiro muzogirana na Jeanne ku buzima mwabanyemwo ingene cette connexion iri hagati yanyu
muze muyiyagira abantu mugire gute baje ico kiganiro imishana napfuye nshakiye cyavuye oya Edmo turamusavye azobafashe mwatanga inzobere azokidusubirire oya bazokidusubirire ubu guca ku televiziyo tukabitegura tukabona mega oya kuvyemera je byaranse biranga uwo munsi naje umengo ndaboshe mugabo rero nimwe twavuga kare maye kibazo yatubajije ati intango mwe mwayibonye gute hariho nk'inkuru yabaye vraiment ico gihe cico kiganiro twaragiye amaze kuvyemera yeze igihe kinini tuvyiyumvira turagenda ahantu twategeza kukigirira muvukanye ateza kudufasha acasanga kamera hako twakoresha telefone acasanga ya telefone yayibagiriye ku biro ko twategeza guhurira muri ribo telefone yayibagira mu biro aca ataha muhira ayisize ku biro ataha muhira kandi yazi rendez-vous dufitaniye mugabo acatuma mugenzi we ati uze kuyinzanira arayizana ashikana muhira acambwira ati nguyitorera atoya n'ukuri gira effort uyinzanire ati ndaguhiritiro y'igitoro arayizana ahise mu nzira aca mu telefone ngo barayica muka muri kigomba tuja mu byo gupanika zireze yumva ni telefone zibye igize mfite niyo nginafise turapanika uwo munsi mu nyuma ngo ndayitoye ofite yatibukiye musi y'intebe yego atarayibura yigira ngo bayicije mu disha bayitwaye yego icyo kiganiro iyo telefone yatinjira dushikira entre temps twabaye twakoresha iyindi mugabo hamwe hakaba hije handi haza buya amarido tugahindura umva icyo kiganiro kiradutera stress iyo telefone yatinjira shika turagikora tugahindura ngo hinge duhindure ngo dusubiremo tukicara hariya tukagira gute gymnastique zidashobotse mugabo kiruhira kudaca kumwene kumbonesha kure nivyo ari ibintu zoguma twibuka ego cyane ako n'akantu umuntu usangije twe na Emeline tutari tuzi kabisa twe dusa nk'abasanze biriko birasha bukebuke ibintu by'uburyo bituma tutagira ibikoresho hariho studio twari twafigiranye amasezerano tuza turagenda gukoreramwo ibiganiro turagenda ico gihe yari jewe n'umufasoni witwa Nadege nawe yasanze ari umukutsa kivi kuri Action Vibes TV twagufise umutumire yitwa Josiane turagenda turipanga amena ka makeup turashirako muri studio hatanguye kuvuga izi minota gitanu amatara tuja dufata intebe avuga ati ikiganiro ko twagiteguye n'umutumire yaje n'igisiba tuja tuja inyuma y'inzu turarondera ahantu izuba turicara aha dutanguye kuvuga y'amatara asharagaruka dufata za ntebe musubiza studio haduvuze iminota 5 amatara yongera gucika nishavu n'akantu twajana za ntebe dukuma hanze tugati amatara atagaruka ikiganiro kibera ngaha ngira riyo abakibonye kuri Action Vibes TV ikiganiro kicaye n'umusi mukuru w'abakenyezi muri Afrika yego turatinda rero turakigira cyo kiganiro kandi kiraryoshe naragikurikiranye intango yamari intango ni ibintu nyene bidutera intege twebwe no dufatiye ngaho nyene madame Annick akajambo ku bantu bakunda gucika intege ugasanga bo nyene baricira ubanza bakavuga bati uru rugamba tugiyebwo ntituzorusotsa amahoro biragoye nta kajambo ngo nta kagohe mwo bavunira kugumiza ko watanguye ikintu kugumiza nabo irumva kiba gihambaye nuko eski ico kintu uriko urakora uragikunda kitogirira akamaro abandi uragishaka ushaka ko gishikahe aho rero icyo kibazo maze gucishura nivyo bice bidetermina effort uza kugira mu kugira ngo gitere imbere kuvuga rero ivyo bica bidutera intege ko tuvuga tuti dufise aho dushaka gushika ubwo rero ku bantu bacika intege nibabanza basubire bicare biyumvira icatumye batangura icatumye batangura rero kibatume badahagarika je burya kandi ikintu maze kubona burya umugambi mwiza uri mu ntumbero Imana ishima nukuri utegerezwa kuranguka n'ibihuzi bigira ngo biriko birakuzungazungana mugo ugasanga ahubwo nivyo biguhaye lift igushikana n'ingoga ahubwo kuko je numva byari vyoroshe ingene umuntu ambigwa kuje kugira ikiganiro birazwi ko ikiganiro mugiye kugira kandi igikoresho mukoreshe nyamukuru mukoresha ico kiganiro kirazwi mugabo gacu gisiga muri biho
arabosanga arabatumire usanga biraza bagaca bitahira ati wowe ariko urafyina ntiwaruzi ibyujemo ati nzotuma ngaruka niwumva yuko uri serieux naho umuganda ndatangariye buryo uwo mutima rega je ndi mushasha urumva hari urugamba hari ingamba mwagwanye nabonye ndatangariye oya muga nanje narakoresheje telefone gato kaya naragakoresheje ibiganiro nkabinga nakiga kiganiro cyatwe na Emeline urashobora gutumira umusasere do turi kuratega ego kujya usasedote bamukengurukiye kubona atadukishije mwijisho kavuga ati kameme ni intango ego turabashimiye cyane abakunzi ba Axia bariko barumva ko twavuye kuri ni badutera iteka n'ukuri badushigikira ego kugira ngo ivyo bifuza ko tubashikana ko ivyo bifuza ko tubashikanira duheze tubishikire aho rero tukubwiye ingene byagenze kugira turinde dutora izina rya Axia Vibes TV amanama y'igihumbi izina ritaraboneka twavuga dufise des idées tukarishira mu kirundi tukarishira mu gifaransa arondera igiswahili kumva ni nyene biryoshe tukashira mu kindi turatinda rero turagwa kuri Axia Vibes TV ego umukabani nahazweho yadushoboje hamaje hari akantu nagomba gutumirira abantu bariko baradukurikirana mwa kino kiganiro burya ari abantu benshi gufyonda kuri sabone acabona kumenga guteje imbere gose mugabo akibagira yuko none hoteli imbere yo bahomvye kigabasha mu byukuri ari kintu rega burya mu buzima na rimwe twihenda Olivier ugasanga umubanya araguza imodoka nziza urabaye jaru ibyo arantanze ujya mugesera kugura ukibagira yuko ejo wabuze igitoro we wagifise atazokurengana ngo agusige ushobora kugwaza akagusova wumve rero ingene abantu tugoye gufyonda kuri sabone byonyene kugira partage nta biro bikugabanya ntibikubuza gufungura icyo wari gufungura uwo munsi nta kintu na kimwe ugaca usanga umenga oya ahubwo ndanakunganiye hari naho wewe petetwa ico kiganiro ataco kigufashije muga abandi bikabafasha ushobora gusanga mu bagenzi bawe mu nshuti zawe hari umuntu yarakeneye ico kiganiro kugira ngo kimuremeshe kugira ngo kimufashe kuko nkuko nabivuze urumva kuvuga ngo Imana yanakaya nawe urumva n'abantu ba Petero nabande twumva ngo bagendeye ku mazi ngo barazutse ngo baragize gute donc hari igihe nyene bivana naho umuntu ageze yumva nyene ari ibintu ntanabishikire d'abord kavuga ati ibyo bintu by'abantu bagendera ku mazi kwanza nibi mugo ugasanga ati ne ujya umuntu kumengo hari ikintu avuze kumengo kirasana cakindi kubera ko jewe ndabizi jewe naremereye mukama kuvuga ubuzima bwanje aho nciye hose naho harimo byinshi bitaryoshe kumva ariko no kugira ngo bifashe abantu ego ndabizi yuko uretse no kumbonesha kure mu magroupe ya WhatsApp amwamwe hari igihe bantumira hari igihe usanga nigishije ngasanga nabivuze umva ugasanga umuntu ntakuzi mugabo ugasanga mu nyuma arakurondeye ku ruhande ati jewe nakozweko ijya nkuru nanje niyumvise none byagenze gute wabisohotsemo gute ariho nabambaza ubahuka gute kubivuga kubera rero bambwira ati wowe ntibikujena naho ntubivuga ari ibyo nabayemo yadetemo akore nuza kuvugira inkuru nabi ukambeshe ndayivugira jewe ayivuga jewe avec objectif ko uyumva ishobora kumufasha imufasha erega edmo hari igihe wibaza ngo ubuzima ndiko ndacamwo ndijenye ego kumbe kiyumvira ngo ni jewe ngo ndi umuntu nagowe hano ku yisi ngo nta wundi muntu numwe arababara nka jewe ngo nta wundi muntu burya umukama yoza araduha kumenya ibintu umuntu agenda mugenza twokwiruka umva namukunda Imana yarakoze anika twicare nabwo ndiri kujya bene ugaca umuhungu rero mu kubasaba ngo bagire ayo mapartage ni ya ntumbero ya Axia
Axia igomba kubwira umuntu yuko yaremwe mu ishusho y'Imana. Axia igomba kubwira umuntu yuko Imana imukunda, ijuru ko rimuzi, ijuru ko rimufise ku mugambi. Kandi Axia igomba kubwira umuntu uwo ari we wese ko naho wabona umengo hariho abakwimye iteka bari kwatse wararihawe, urarifise urarigenda. Urumva rero abaturaba mudushigikire mudufashe, si ibintu biri donc naho twavuze ngo ni vibes, si ibintu utitonze, si ibintu Olivier bivuze neza, ni vibe mu man, ni vibes mu buntu, ni vibes mwiteka, ni vibes mwituze. Donc birasaba ngo uduhe umwanya. Bimwe Anike yavuga ngo ntuzape, hari igihe ugira ikiganiro, jewe nk'ubu ikiganiro duheruka kugira Edmo abantu benshi barakiravye kubera kajya kantu nari mfashe gutya. Bienvenue. Natujya tujambo twa commentaire twa kunzere. Abantu bose ndazi ko ariho abantu bose n'abari hanze ariho hevye arambwira ati no ça c'est quoi umukozi wawe utarambwira ariko vraiment no mujana kunuze atacuramenya ngo byantangaje ngo kubera ngo nyine nari ndabishuhiye. Voilà. Urumva rero peut-être mena le contenu kubera yuko hariho baba batuzi bagize gutuvuga ati naka kubera bayera kubonye handi hantu umva nk'ubu jewe naje gukorana na Axia ariko hariho izindi mbonesha kure maze kuboneka ko urumva ari gusanga abantu bamaze kukumenyera rero kivuga ati wanaka nabonye ati kumengo kubera kajya kare ariko nashaka nsabe abaraba Axia naranabivuze jewe muri kire kiganiro ca mbere ifise vibes yayo iri un peu originelle itari yayindi tumenyere ariyo twako oya kubera yuko ni Axia ni gushikanu dutanga twebwe nyene kuvuga ni twebwe n'ubuzima bwacu ni experience zacu nibyo twabayemo no mu kuvyiyumvira twafatiye ku byo twabayemo kera tukiri mu za kaminuza banike biga ku Mutanga ba Olivier biga ikiriri ba Edmo biga muri ISD ije mugabo tukagira ibintu biduhuza twavuga rero bya bindi byose biherere hariya tugira aho tubishikiririje hariho n'ibindi bikorwa dusanzwe dukora byo kwiteza imbere tutabanje kugoka hariho gufasha abana bahora mu ibarabara kugira ngo babe abantu bave muri iryo zina ryo mu ibarabara byose tukavuga ati ntivyohera hariya kumbe nitwabivuga ntiwizobura abandi byinspira nabo bakagira ico cyumviro cyo kubikora urabona ko c'est du vrai c'est tweva donc rero urumva sukwishakamo uyandi majambo sukurondera show oya nukurondera gukiza ubuzima bituma rero duhamagarira abadukurikirana kuba un peu patient mutwihanganire batabukane nabo batubwire n'ibyo bashaka muduhe novuga ngo muduhe amahirwe yo kumva icyo turashaka kubashikiriza kubera yuko naho yo bari inkuru dutera inyuma y'iyo nkuru hari ikindi kintu tuba dushaka ushobora gukurayo urumva rero ushobora no kubyumviriza ugasanga peut-être iyo experience yanje ni kwinteresa cyangwa ni kuraba mugabo attention gishobora kuzaraba umwana wawe ugasanga izogira gute rero mudufashe gupartage cyane nawe uzogera igihe uje muri mudu yo kumva ahubwo ukeneye ya emission imwe watera akagera mudufashe rero gupartage kubera ko nimba twemera tukiyambura uko duhuye hari ibintu tomenya ko nabayemo canke naciyemo urumva niba nemeye kwiyambura nkishira ku mugaragaro c'est pas du buzz c'est bwo buzima dusanzwe turiko turahanga amaso ariko hariho ico jewe ndondera rero nashaka uwari karandaba amfasha turonderane ubwo buzima tugarure iteka mu mitima y'abantu ngo cyane je burya hari ikintu nkunda kubona iyo ndiko ndaraba ku mbuga ngurukana bumenyi kuri aya macana atandukanye ikiganiro bumvise ngo hariho conflit hagati y'umuririmbyi runaka n'uyu ucanke kanaka ye bose ubona baza ngo hahiye ari imvuga igezweho ngo hahiye yemwe hahiye ibyo umenga nibyo abantu dukeneye kumviriza none hahiye burya biza kugufasha iki wewe mu by'ukuri bigufasha iki ego cyane ikiganiro naho utogikunda kitokwenteresa wogerageza kugipartager hariho ikiganiro nagiranye n'umuririmbyi yitwa Rimande Igitega
ariko aravuga ati nukuri abaririmbyi hari abantu nukuri baduponda bakaduca ivyatsi ukiyumvira ingufu wakoresheje kugira ngo indirimbo yawe isohoke ukiyumvira uburyo washizemwo wa mwanya washizemwo ugaca usanga rero ugasoha indirimbo batanguye kuguponda ngo aho wakoze iki ngo bazoze barigirisha ngo batwankohaje ngo batume bigirisha bazi kandi ikintu kirashobora kutakuryohera wewe kikaryohera uwundi uko turi ngaha uko muri ngaho ntidukunda ibintu bimwe twese hari umuntu afise ati jewe ikintu ca mbere nkunda niki uwundi akumva ati none nkawe nk'ivyo ukunda kwera ubikunda mwiki ubibona mwiki muri ubu budasa bwacu rero jewe usanga ikintu umenga ntaco kimfashije noneho biravana umwe wese na circonstance ashobora kuba arimwo z'ubuzima ugasanga ya bintu bije usanga nyene muri uwo mwanya ntaco bimufashije afashwa na bya bindi kumbure yarakeneye mugabo gacu usanga ahubwo hari undi yaranyotewe ico kintu abakunzi ba Axia no kuri badutera iteka baze baradufashe gusangiza ibi biganiro hari umuvukanye nigeze kubwira nti raba ube umunywanyi wacu kandi yari karashima avuga ngo maze iminsi mbona ngo ku mastati ngo bagenzi ngo bashize ngo ko ibiganiro ngo kandi ngo biryoshe ati none kutaba umunywanyi ati waragize sabone ngoya ngo mubazobanza ko kunjana ahantu ngo mumbwire neza uyumvire ngo tumujana ahantu tumubwire neza honye nuravye uburyo ikiganiro kugira gisohoke bidutwara ugaca usanga nawe uri kubifata minenegwe basi nyimba utagifatiye umwanya ngo gikurikirane ntugisangije ngo bakeneye kukiraba bakirabe oyo uzoba utugiriye nabi duteriteka tubirira abanywanyi bacu baduhera inshuti baduhera abagenzi abo twasangiye ubutumwa muturabira ibiganiro kugira ngo dushobore kutuza hama bidufashe no muri ubunye gutera imbere natwe kugira ngo ibiganiro binyaruke kuko murumva ko kubera uburyo buke hari ibintu byinshi bidupfana kandi byogirira akamaro abantu abari hano mu gihugu abari hanze abari ahantu hose duhera inshuti n'abagenzi ntibizobura ico bifasha nkuko Emeline yabivuze ari wowe uzosanga biramirwa asanga biramutubirije ubuzima yari bitamumereye neza. Murakoze cyane duhakanya rero Patiri Ignace Nkurunziza namwe nk'abibungenze Axia igihe kitari gito mugaheza muka proposa abavukanyi mwari musanzwe mu jimbere mu bijanye n'ubutumwa mu makaminuza mwari musanzwe mubereye umuvyeyi murafise ico mushikiriza ku bwa kino kiganiro mbega Axia Vibes TV aho yavukiye naho igeze ubu ubona amelioration imaze kuba ari yahe nibyo kumbure ntawuvuka rimwe ngo mbe ngo yuzure ingobyi kubera ndumubo ari ibintu bimwe agomba ngo yuzure ingobwe nugaca ingobyi ego ntawuvuka rimwe ngo yuzure ingobyi ariko nibaza uko biri kose ko ari intambwe naho yo bari ntoyi tumaze gutera mbega ubu ni icahe mwipfuza ko twozokwa melioha mu biganiro turiko turashikiriza mbe mwebwe ku bwanyu ku ruhara rw'wanyu mugiye gukora gute abakutsa kivibo ngaho mu gihugu ca Swede mugiye kubandanya mukora gute kugira ngo tubandanye dukora ibikorwa kinyamwuga Giriteka bakutsa kibiba Axia Vibes TV Bujumbura Burundi Igitega no mu zindi ntara zose Giriteka bakunzi banywanyi ba Axia Vibes TV murakoze cyane bakutsa kivi urakoze mukutsa kivi kuri ico ciyumviro mbere harimo n'ibibazo unteye uti ukwibungenga Axia Vibes TV Axia Vibes TV yibungengewe muruko guhura muhujwe n'umukama muhujwe na Yezu Kristu akabahuza mukumva ko mwuzuye ubuzima mwuzuye akanyamuneza ko kubaho mbere mugahimbagwa mukaryoherwa no kugasangiza abandi aho rero niho Axia Vibes TV yibungengewe mu gutegera kubuzima ubuzima Yezu atanga urukundo Yezu atanga atari ibintu biguma mu mutwe mu bwonko gusa ariko ari ibintu bimanuka
bigashika mu mutima bigaheza bikavomera ubuzima bwose bwa muntu. Aho niho hibungengewe Axia Vibes TV muri uko guhura tugahuza mu mukama tugategera ko uyo mukama uko yararejo muri ico gihe twahimbagwa mu guhura nawe ariko ari n'ubu dutanguye gukura, n'ubu bamwe muri twebwe bashinze izabo, n'ubu umuntu ariko arakura muri ubu buzima bw'ubutumwa bwo kuyobora abakristu uyo Yezu, kandi tukemera ko ariko azokwama mu myaka n'imyaka, azokwama ari umuco, n'umuco uva ku muco, ni Imana y'ukuri iva ku Mana y'ukuri. Aho niho hibungengewe Axia Vibes TV iraheza iraja habona kw'igenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa kabiri, buca duhimbaza Saint Valentin uno mwaka, dushaka kwerekana ingene ushingiye kuri urwo rukundo ruva ku muco uva ku muco, ku Mana y'ukuri iva ku Mana y'ukuri, ari we Yezu Kristo adahinduka, mudahemuka, uwushingiye ngaho ashobora kwamategera ahari iteka ryiwe n'iry'uwundi, ahari iteka ryiwe n'iry'uwundi, ashobora gutegera ku iteka ryiwe rihagaze ku kugerageza kurisangiza abandi, cane cane abaritaye, abigunze, kurisangiza ababihiwe n'ubuzima, abishwe n'agahinda, abatumye bugatondera, abashishwe, eka n'iyindi migwi yose. Rero aho niho hashingiye, niho havukiye Axia Vibes TV. Nta n'ikindi rero cyo kuryohora, icyo kuguma turyohora ni ukuguma dushingiye ngaho kuri uyo kuri nzira n'ubuzima, kugira ngo ntitugende kurondera utundi turyoshe gusa isi itwereka, ariko dushingire ngaho kugira ngo umuco tuwushikane mu bantu bose, mu bisata by'ubuzima barimwo. Ubuzima bufise ibisata byinshi. Aco rero nico cyo kuryohora, nticoroshe kugira aho umuntu ashingiye agaheza agashikiriza iteka bose, kuko dushingiye ko yaje kugira ngo abantu bose baronke ubuzima, Ngico rero ico kuguma turyohora buri munsi, ku buryo ikiganiro cyose giciye kuri Axia Vibes TV hagira abantu 10, 20, 30 basubira kugira umwizero mu buzima, bagahaguruka bagakora, bagahaguruka bakagira imigambi y'ubuzima yo kwibeshaho. Abakutsa kivi no muri Swede ku mugabane wa Buraya, abakutsa kivi ku mugabane wa Amerika, ibyo dushobora kuronka nta kindi tugamije atari ico cyuko dushigikirana muri iyo nzira yo kutarambigwa no gukora ibyiza, no kutarambigwa, kuko dushingiye ko ntiyarambiwe, n'ubu ntararambigwa, yashimye kugumana natwe gushika ku muhero w'isi. Ngico rero icabakura abakutsa kivi hano muri Swede, mu Faransa, cane ni wamaze kuboneka, n'abandi tuzoronka ejo dufadikanije
na mwebwe mutuje imbere hiyo iwacu twiyemeza gusangiza abandi, gusangiza abari mu mwijima uyo muco w'ubuzima twaronse tutaguze. None ndabipfurije gukomera kwibanga, mubandanye mudomeka iryo tara ry'iteka, iryo tara ry'ubuzima. Umuntu wese, munywanyi wese utumbera Action Vibes TV, tukwipfurije gusubira kwizigira ko utaje kuri ino si nk'icaduka, ntiwaje kuri ino si kugihamana, oya, waje kuri ino si nk'umugambi, kandi umugambi w'ineza, umugambi w'ubuzima. Hasigaye rero yuko ubyemera ugaheza ugahaguruka. Action Vibes TV iri hano kugira ngo ibikwibutse mbere inagufashe guhaguruka. Muze rero tubifashanyemwo abari hirya no hino, dutambukire muri iyo nzira. Gira iteka, mubandanye mukunda kandi mukundisha Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu twese. Ukwemera Imana y'ukuri, umuco uva ku muco, uko kwemera kubyara ubuzima. Nuko rero bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu twese, twabwiye yuko kino kiyago cyacu turiko tukigirira muri Astotel hotel impande ya y'ibitaro by'abasirikare mu Kamenge. Ego neza na neza, oya simbona neza irembo bitumberanye, ni hagati ya marembo abiri ya hôpital militaire. Ego nivyo sanganirwa kuko sindabona neza kubera ndi indani mu kigo. Ni hotel ifise ama service meza, yakira abantu neza, ntaco mwoyiburana mu byukuri. Abo mu micungararo canke abazoba baciye muri iyo micungararo, muratumiriwe namwe kuza kuraba ivyo turiko turababwira yuko atari urusaku. Ego dusoze kwiga umugambi ukazikicara hariya n'ahantu hatekereje, haratekanye, haratuje, akayaga, hari akajante kameze neza. Uri kuriga umugambi ivyiyumviro vyoza neza. Ari nk'abantu bakeneye kuyaga, nta bintu vy'induru, ntaki, haratekanye gose, ahantu heza cyane. Nuko reka rero dusozere kino kiyago cacu twari ko turabashikiriza. Emeline, wewe akajambo kanyuma wumva uti aka asinogenda ntakabwiye abadukurikiranye ko barakaye? Niho twabivuze byose, ariko mpamagariye umuntu wese, kubera ko intumbero yacu niyo kumva ko iteka twarihawe, iteka ko tubigendana. Numva ntumiriye umuntu wese atwumviriza, adukurikirana canke abyumva amakuru yacu, kumva ko by'ukuri mu kwihiteka nawe azoba dufashije natwe kurihabwa, kubera burya umuntu atanga icyo afise. Murankunda kubwira abantu ntihariho abantu bagoye gukunda. Iyo umutima wahungabanye, ni umutima wa muri mu kirere. Ni ukuvuga Edimo turahanye porogaramu, ugacumbwira uti nafatiriwe, kubera ko jewe nahungabanye, simbona ko wafatiriwe, ndavuga niye angize nk'abandi. Urumva rero duhana iryo teka, tubaha iteka mu kubaha ibiganiro, baduha iteka natwe mu kudukurikira, ariko cane cane ntibatinye kutubwira ikintu kitagenda neza. Ego Twanse abatukana, twanse abatubaha abandi, abashira isoni, ariko urahawe ikaze mu makomantere kutubwira ati ikinya byari kuba byiza. Murahawe ikaze kubaza ibibazo, ushobora kuba wumva ikintu bavuze ntugisobanukiwe neza.
badutera iryo teka ryo kubana natwe muri urwo rugendo twatanguye. Ego murakoze cyane tubandanye na Olivier Ntwari akamo wotera bariko baradukurikira kubwa kino kiyago twariko turagira umva raka. Murakoze cyane ubwa mbere akamo notera nuko wiyumviriye umugambi uko biba bimeze kose utosubira inyuma uguma novuga ku kwihangiro y'ibyo ushaka gushikako. Action Vibe TV twavuze ko iri kiramara amezi 8 tugerageza gukora ibiganiro ibiduca intege byari bihari mugabo turagerageza. Hariho abantu rero bakunze kubona ugiye ku marezo sosiyo kuri YouTube kumenga twari twavuze umenga ugiye kwimenyekanisha umenga nyene ugiye gushira isoni uko turi ngaha abatuzi baratuzi idutinya kubivuga imbere ya kamera abatuzi baratuzi uwo kuyumvira ati aba bantu mbega nabo bagiye kuba basazi nuko yati abantu bageze muri bya bindi bageze muri bya bindi Ego akanakanya ko kubereka yuko no kuri YouTube hashobora gucako ibintu bizima vyiteka hashobora gucako ibintu bizima kuri TikTok hashobora gucako ibintu bizima ntihagire umuntu uwo mufata uko atari rero batahure yuko tuzogerageza gutanga ibiganiro byubaka ariko kandi nabo tukabasaba kubiraba dushigikiriye muri uwo mugambi wacu. Hariho kandi kajambo novuga iyo wagize indoto z'ibintu ushaka gukora haragera igihe bikagashika. Jewe kubona nshobora gutora kamera haraheze imyaka hafi nka 20 niyumvira kuba umujournaliste mugabo byakunze kubera aho hambere twiga ibyo baduhaye nitwiga ibyo dushaka. Gutora kamera ukajya kugira ikiganiro uvuga ni indoto yararambutse. Ego cyane twiganye hehe na hehe barazi ko bamwe banyita umujournaliste ntariwe uno munsi reka mvuge ko ni umujournaliste. Ego cyane nkabatumirira kuraba ibiganiro bya Action Vibe TV baduha iteka natwe tuzobaha iteka bazoronka ubuzima kuri no televiziyo. Murakoze cyane. Anik namwe akajambo mwodutekerera. Jewe imbere ko mvuga akajambo kanyuma Emeline hari ikintu yavuze numva kirankoze ko cyane. Yavuze ati je nari nicaye namwe muri ko muraprofita do mon frère ukaronka ce que j'aurais jewe nestima ko ari jewe nari kukironka. Yaciye atuma asubira inyuma imyaka donc iheze turi mu université mbona akanyamuneza twari dufise nkabona ukuntu Patiri Nyasi yitaho ubutumwa natwe akatwitaho cyangwa ati kabundi hariho abantu nabo bari baripfuje kuronka ibyo bintu tuba turakora cyangwa babona ari ibyabo twabatwaye nukuri utubabarire cyane. Turizeye yuko d'abord ndaryohewe cyane ko naturi kumwe muri no mugambi kama ndifuza kandi jewe ku ruhande rw'abandi nzokora ibishoboka byose kugira ngo bumve uratrape ces années perdues. Nukumega twakujyanye ibintu byinshi vraiment c'était des années zacu zabaye les années sinzi z'urukundo ruri pur z'ibyipfuzo n'ibyiyumviro biri pur urumva twari a leta nyene sinzi ngene no isigura byayimwo vibe. Ego kabisa abatubona n'ukuri baravuga bati bijya bintu biraryoshe. Ndibuka n'igihe yatanguza ibintu by'abasamu ubwo butumwa bw'abasamu tugenda muri basamuragwa bijuru basamuragwa bijuru batangwanye n'amahotrete twagirira ivugizo. Ndibuka ivugizo hari shaka hari ahantu nyene hari hamaze imyaka myinshi hadakora ikintu na kimwe aradukonvenga kandi turabyiyumva aradusoma afise ingabirano yo kugusigurira ikintu kandi ukacubuka gikunda ukumva nyene murajanye mu muganga turahategura turakoropa ngira twakoze nk'amezi abiri twava tudugaye turesama gutema ivyatsi ho n'ibiti kuyo twagiriye iyo retraite ya mbere aho bahazi naho byose bacunze ku kirimba bavuga ati none muri ko muja turababaza mugiye twe tugiye
ibiki bibafana mugabo nyene nabo nyene ngira mu nyuma bahagiye twahavuye barabonye yuko amamisa tukagira amamisa muri kajya gashapere hari ahantu hari perdu uvuga niyo myaka vrema wewe wari wibereye ahantu kuraturaba twarungutse ibintu byinshi cyane rero ndagira ko naturi kumwe nawe muri uno mugambi kandi ndifuza n'abavukanye ndabahamagaye turi kumwe muri uno mugambi bazokora ibishoboka byose kugira ngo wiyumve wumve ko hatravye ibyo les années iyo myaka twabaye muri ico kinyenga ko mais entre temps ntabaciriyemwo Annick Emeline natubwire mu mezi make tumaranye ubona gute uriyumva nkuko utegerezwa kwiyumva canke okay uriyumva ko turavukanye yego yuko yiyumva kandi ko Axia yamuhaye iteka ndi spontan kera ari ibintu nabika ariko l'extérieur ibikunda ko mbiri umva jewe kandi ikintu ndakirimwo ndakiri numva icyo kintu kitagenda ndagiheba ego nivyo ibyo byose vraiment ndabashimira muzompoza muranyingisha kurumva imyanya yose mwarayitwaye nibwira ngo ariyo bagaje kameme mwamuvomyemo muri uwo mwanya urumva rero nzoyivoma rero buhoro buhoro yego cyane ikindi kintu ushima kubona tukumwe n'umuvukanye Emeline isa ari ponctuel haya nanditse akamesaje ndiko ndaza yuko ndiko ndiruka ko navuga nti ibyo sala ducinya wica kindi yama yakitwibukije rero kubona turi kumwe n'abavukanye dusangiye hari ibyo duhuriye ko hari n'ibidutandukanya mugabo ibyo bidutandukanya bigadutuma ahubwo tuba amashurwe meza mbere kugamba ni ikintu cyo gukenguruka cyane muri twe yavuze ko tudasangiye ukwemera muri twe bumva harimo abafasoni harimo abashingantahe n'ibyo n'ibidutandukanya mugabo bidushira rero mu guheraheza nkuko abavukanye babivuze ino televiziyo ihangiro dufise ni uko dutanga iteka mu mpande zose z'umuntu ibice byose bigize umuntu akumva ko aronse iteka haba mu bwenge mu mutima mu mubiri mu byo kwemera awuteka kuko turafise n'undi muntu witwa ngo abagenzi ba Axia harimwo umubuzi turamukengurukiye cyane kandi umukuma muduhezagirire nawe nyene aradufasha ibikorwa bya Axia Vibes TV ubu Axia Vibes TV yugururiye abantu kiremwa muntu kuko Imana yaturemye dukunda ituremye tuyishushanije Axia Vibes TV rero yugururiye kiremwa muntu uwo muntu nawe yumva mugabo ashaka gutanga iteka bariho abo baza kurisambura rero yugururiye umuntu wese ashaka gutanga iteka kuri zina muntu mugenzi nuko mugire sabone mugire amapartage mugire commentaire cyane cyane kugira ngo tumenye natwe ngene tugenda turikosora ngene natwe dukura partage zirakenewe cyane umuntu aragukebura muri fasoni avuga ati burya kiye kiganiro mwagize bon ego kuri stoke tukeneye basi kubona na kamera twavuga ati la fois prochaine twagenda tuzoba abantu ari mieux cyane utuntu nk'utu dutuma habamwo vibes abantu bakaryoherwa nuko rero bakunzi bacu ba Axia Vibes TV turabashimiye ku ntambwe tugeze aho tugeze ni kubera abo ni kubera mwebwe none n'ubu iyo ntambwe aho tugeze turifuza kuyirengana 2, 3, 4 tuzogira anniversaire mu kwa 2 muri ro double yabo muri uno munsi même plus cyane même plus ego murakoze cyane murakoze gose Annick ego namwe Jean d'Arc akajambo mwosozerera ko murakoze gose Edmond jewe nohereza ko nuko icyiyumviro cyacu indoto zacu nuko iyi televiziyo yacu yogerageza guhuteka umuntu uko bishoboka rero kugira ngo tubishoke ko tubishobozwa na mwebwe banywanyi bacu rero mubandanye mudutera iryo teka ryo kubandanya muri ibi biganiro byacu nk'uko babivuze bagenzanje byo kutugira
commentaire ku byo turiko turagira neza mukatubwira muti bandaniriza aho nyene aho biriko biranka mukatubwira muti aha muragerageza muhinyanyure gute kuko dushaka ko kizoba ikintu ciza nk'uko Olivier yavuze watanguye umugambi ukeneye kukura rero uzokura ari uko mwebwe mubidufashije abanywanyi bacu mugire sabone mupartage mugire commentaire hama nawe Emeline n'abandi bavukanye uzobona none wowe uri kuravuga gute hari akantu mama wiwe nawe nawe avuga gute kuko je ndibuka turi muri iyo myaka wavuze twarahera 12 zo mu gatondo mu isaha mu Kamenge tugatururira mu yo ku mugoroba ahantu tumva tugenda turafashanya kugira mu kwemera kwa casho mugaca muza saa 4 y'ijoro muri radio Mari ivyo bikaba nibaza ko mama wiwe il était un peu habitué kandi urumva wewe peut-être muri ubwo n'umuvyeyi kandi urumva jewe j'étais frappé bari twitwa ko tubuze mama je nawe umva hari ukuntu jewe Renine no mu bavukanye biwe sindabafata co kintu nawe kuko urumva abandi baba bari ngaho muri famille mugabo urumva wewe twari kumwe mu nzu donc igamya kandi yari imyaka iri vraiment igoye nibaza ko atawundi muntu yamushavurira Imana imuhezagire rero kuko natwebwe muri uwo yaradushoboje kumenya umukama yaratwigishije gusenga mu kuri no muri mutima yarabanye natwe akarumva ubundi nka jeyo narimenyereye abasaserodoti ari bahariya muri kuva ngo ubundi mwarajana ku bikorwa aho gukoropa twaba turi kumwe turiko turarya ndiko turarya ibiyoba bimwe batonora mu mpuzu yaba ari kagivyo ntiyadusigarana ibikorwa ngo agende ahantu ku ruhande ngo agende aje gufungura bya bindi byabo twaririrwa na kuri ivyo tugasangira ivyo dufise tukabana mu buzima bwose kandi ivyo byose yabigira kugira ngo adukuze yaravuga ati sinkeneye ko muguma muraho nimba twarafashe umwanya wose ndashaka muzovemwo abantu b'ubuntu kandi Imana imuhezagiremo abantu b'ubuntu benshi akaduhuza turi abantu batandukanye ibaze ugasanga dusanga ibikorwa n'abasirikare bo muri Islam urabona tugafashanya kwiyumvira ubundi umusoda wo muzi uko umuzi uzona dusangiye ibikorwa azona abakware ba Olivier baraje bahuye na twebwe abantu ngaho ico kiganiro c'abakware yashatse kubwira ngene yagerageza nyene guhuza twese kamera twigishije gusenga ivyo bavuze vyo muri retraite ivyo bavuze vyo twavukiye nk'abasamurabu imitima myinshi yatwarahindutse mwishizemo na jewe nukuri turahinduka turatera iyindi ntambwe handi kuko tuzobishimira nayo ko ari intambwe nateye ego rero ikintu noshikiriza nuko iyi televiziyo yacu izofasha uko twebwe twafashijwe igafasha n'abandi kugira bave kuri uru rugero bagende ku rundi ubwo rero navuze tuzobishobozwa nuko abanywanyi bacu muturavye mudupartagije mugize sabone muduhanuye nico numva norangiriza ko murakoze cyane murakoze cyane ndabakengurukire ku kanya mwafashe kugira ngo muyagire abakunzi mubabwire ingene ikivi catanguye naho mukigejeje no munsi nico mubipfuzako umunywanyi ashobora kugira ati jewe ndakeneye kugira ngo ngira ico nshikirije gica kuri Action Vibes TV yoca hega Anike muri Action Vibes TV hariho tuko turiyunga turaba iswe twobagejeje gute cyane twebwe gute mugabo hagize umunywanyi akenera uwo avugisha cyane uwo asaba ikicaye kiriya ashaka kuduza ikiganiro cyangwa ashaka kudufata mu mugongo turashobora gutanga nimero de telefone ntazibiri ucako hama tugaheza tukaganira nawe agaheza akagira icyo ashikirije icyo kiri ku mutima tutanga iyi wanje 69 26 25 95 26 25 na Madame Jeanne 79 amajana 454 ijana na 15. izo nibaza ko zikwiye kuko
ari uzoba akeneye Olivier muzomwinforma, uzoba akeneye Emeline muzomwinforma, uzoba akeneye Edmo cyangwa ari we wese mu bakutsa kivi bo kuri Axia Vibes TV. Ndabakengurukire rero kubona mwadukurikiranye bavukanye umukama babahezagire. Twabigarutse ko kenshi Sabone utarayigira n'ukuri ariko nagire effort natwe turagira effort tukamushikiriza ibiganiro naduhiteka afyonde kuri Sabone no kuri Jeme utwereke ko wabikunze udutera intege mu by'ukuri kuko tuba twitanze. Ego jewe yari Edmo Kwizera inyuma ya kamera mu bo mubona rero imbere yanyu ku masanamu Sanganirwa Emeline Ntwari Olivier Akimana Anike Nemeyimana Jean d'Arc. tubipfurize kubandanya mugira iteka aho muri hose kandi namwe muri sangiza abandi. Bye bye.